Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndabahaye ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo. Aya majambo tuyabona muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 66 haravuga ngo kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati tuje kwandega mugenzi kare wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Kino kiganiro gifise intumbero y'ukudukuza mu buryo bw'impwemu kugira ngo imigenderanire yacu n'Imana ibandanye ikura. Rero no munsi turatangura icigwa kivuga ukungene dukwiye gukuza imigenderanire yacu n'Imana, ukungene dukwiye kudevelopa imigenderanire yacu n'Imana. Reka dusome hariya muri Yohana igice ca 10 umurongo wa 27. Yohana igice ca 10 umurongo wa 27. Yohana igice ca 10 ku murongo wa 27 haravuga ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigira bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntaho ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Rero ijambo ry'Imana iyo umuntu yakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe aba atanguye urugendo processus y'imigenderanire yiwe n'Imana. Rero kimwe mu bintu Yesu yapfiriye, ndetse ni naco gikuru, Yesu yapfuye kugira ngo aduhuze n'Imana, kugira ngo tugiranire imigenderanire myiza n'Imana. Rero iyo wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba utanguye imigenderanire n'Imana. Rero aho gutangurira intango canke umushinge w'imigenderanire yacu n'Imana ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nagomba ndagutumire wewe mwene data uriko uronyumviriza ariko utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubanze utera iyo ntambwe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Rero iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba utanguye urwo rugendo rw'imigenderanire yawe n'Imana. Rero hariho amasezerano duhabwa iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Turahabwa isezerano yuko ucitse intama y'Imana, kuko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba ubaye imwe mu ntama za Kristo, uba ubaye kandi umwana w'Imana. Rero muri ico gihe urafise uburenganzira bwo kumva, bwo kuganira na data, kuko kugiranira imigenderanire n'Imana harimwo ikintu cyo kuganira, hari ikintu cyo kuyaga. Rero reka ndababwire intambwe ya kabiri kugira ngo ushobore gukuza imigenderanire yawe n'Imana. Intambwe ya kabiri ni imenyereze gusenga imisi yose. Imenyereze gusenga imisi yose. Gusenga ntabwo ari umugigwa, gusenga ntabwo ari umugenzo, ariko gusenga n'ubuzima bw'imigenderanire, n'ubuzima bw'ubusabane, ni communication, ni ukuvugana n'Imana, ni ukuganira n'Imana, ni ukuyaga n'Imana. Benshi gusenga babifata nk'ugusaba, ariko gusenga birarengeye gusaba. Gusenga ni inzira yo kugiranira imigenderanire, ni inzira Imana yashizeho yo kugiranira imigenderanire nayo biciye mu gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Niho amasengesho yacu Imana iyumva. Rero ikintu kidasanzwe gikomeye kugira ngo dukuze imigenderanire n'Imana ni ugusenga imisi yose, ni ukubaka ubuzima bw'amasengesho. Rero umuntu adasenga ntabwo imigenderanire yiwe n'Imana ishobora gukura.
ntabwo ashobora kuba umugenzi n'Imana, oya, ariko umuntu asenga niwe aba umugenzi n'Imana. Rero Yesu yagiye yigisha kenshi ugusenga, yagiye yigisha kenshi nyine dukwiye gusenga, kuko benshi barasenga mugabo ntibatahura ico ari cyo gusenga. Mbega gusenga ni gute umuntu yosenga ku buryo imigenderanire yiwe n'Imana ikura? Mbega ni gute umuntu yosenga hama akumva ijwi ry'Imana? Mbega ni gute umuntu yosenga hanyuma Imana ikamwumva kandi akaronka inyishu zivuye ku Mana? Rero nivyo tugiye kurahirira hamwe muri kino kiganiro, muri no teme, kugira ngo bidushoboze gukura. Usenga ubwa mbere hariho uko ugenda umeze mu gusenga. Urabona iyo ugiye gusaba audience umukuru, ugiye kuganira nawe umushaka, hariho kugenda wambaye, hariho kugenda umeze. Ntushobora kugenda ku mukuru kuraba umukuru ngo ugende wambaye ko wishakiye. Hariho imyambaro utegerezwa kugenda wambaye, utegerezwa kugenda wambaye imyambaro imeze neza. Hariho kugenda imbere y'Imana rero umeze ugusenga, kuko Imana iraraba umutima wawe. Ijambo ry'Imana rero riravuga hariya muri Yesaya 59 ku murongo wa 2 ngo ukuboko kwanje nikwabaye kugufi ngo kunanizwe gukiza, kandi n'amatwi yanje ntabwo yazibye ngo nanigwe kumva, ngo ariko ibyaha byanyu nivyo byabatandukanije na jewe. Ni ukuvuga ngo gusenga, iyo uri kurasenga hariho ibikenewe kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane, kugira ngo amasengesho yawe yumvikane, kugira ngo amasengesho yawe ntabe induru imbere y'Imana. Icambere urakeneye kugira umutima wejejwe, urakeneye amaraso ya Yesu mu buzima bw'iwawe, kugira ngo isengesho ryawe by'ukuri Imana iryumve. Urakeneye kubaho ubuzima bwejejwe, urakeneye kubaho ubuzima butunganiye Imana, urakeneye kubaho ubuzima bwanka icaha, kuko Imana nayo nyine iranka ikibi, Imana iranka icaha. Rero umuntu wese asenga, umuntu wese arondera Imana akwiye gutera umugongo ibibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo itangiro rirahambaye ryo kubakako, riravuga riti umuntu wese yambaza izina ry'Uhoraho natandukane n'ibigabitanye. Umuntu wese yambaye izina ry'Uhoraho natandukane n'ivyaha. Imana irera, Imana irera, igomba yuko abayikorera, igomba ko n'abayisenga baba abera. Kuje mugira bavuga ngo mube abera nkuko Data wo mwijuru nawe nyene yera. Nuvuga ngo Imana irakeneye ko tubaho ubuzima bwejejwe, irakeneye ko tuyegera dusajishije ukwera. Rero urashobora kuvuga ati none jewe ko nacumuye, ko nagiye ko nama nkora ibiti by'Imana itagomba, bigenda bimeze gute? None sindekuriwe gusenga? Oyaye, Imana irakwakira iyo ugiye imbere yayo ufise umutima wo kwihana by'ukuri no kwicuza, ukavuga ati bino vyaha ndabihevye, bino bigabitanyo ndabiteye umugongo. Ufise umutima wo kwiyegera ukihana, Imana iraguharira, irakuraho ivyaha vyawe kandi ikakumviriza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bitirwa izina ryanje nibicisha bugufi bakarondera bakicisha bugufi barondera mu nyonga hanje, nzokumva gutakamba kwabo nkize n'igihugu cabo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yegereye Imana yicishije bugufi akihana ivyaha vyiwe, Imana iramuharira kandi ikumva amasengesho yiwe. Rero iki ni ikintu kidasanzwe mu masengesho. Mu kwegera Imana tugire umutima wo kwihana, tugire attitude yo kwihana. Ikintu cyose kiduteranya nayo, ikintu cyose kitameze neza, icyo ni ikintu kidasanzwe gituma amasengesho yacu yumvikana. Hari uwundi mutima dukwiye kugira iyo twegereye Imana. Turakwiye kugira Imana dufise umutima wo gushima. Hari abantu begera Imana bayitako ibirake, hari abantu begera Imana bidodomba, hari abantu begera Imana bayagiriza yuko Imana yabarenganije. Ariko uwo si umutima dukwiye kwegera Imana dufise. Dukwiye kwegera Imana dufise umutima wo gushima.
ijambo ry'Imana riravuga hariya muri Zaburi 100:4 riravuga ngo twegere intebe yayo, twegere ibirimba vyayo, dushima, tuzanya amashimwe. Imana irakeneye ko tuyegera dufise umutima wo gushima, dufise umutima wo kuyiha icubahiro, dufise umutima wo kuyitazira, tutidodomba, tutayitaka ibirake, tutayagiriza ko yaturenganije, ariko tuyishima, dushima kuvyimaze kudukorera. Uwo ni umutima dukwiye kujana imbere y'Imana mu masengesho. Hari uwundi mutima dukwiye kujana imbere y'Imana. Turakwiye kujana imbere y'Imana mu masengesho umutima wo guharira. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwasenga mukibuka ko ari ico mupfa n'abagenzi banyu, ubanze ushire ishikanwa. Niba waba ugiye gutanga ishikanwa, ubanze usige ngaho ku gicaniro, hamugende wikirane na mugenzi wawe. Kandi nimwasenga ngo muharire abantu ivyaha vyabo. Nukuvuga ngo ukwiye kwegera Imana ufise umutima wo guharira, kuko nimutaharira ntimuzoharirwa. Rero mu gusenga kwacu, mu kwegera Imana kwacu, turakwiye kujana umutima wo guharira abatugiriye nabi. Kenshi igihe tuja imbere y'Imana ariko turiko turanaga urutoki, canke dufitiye inzigo bagenzi bacu, dufitiye imihigo mibi n'imigambi mibi bagenzi bacu, dufise amashari mu mitima, ataguharira kuri mu mitima yacu, ariko turakwiye kujana imbere y'Imana umutima wo guharira bagenzi bacu. Hanyuma tumaze kuba dufise iyo nyifato y'umutima, amasengesho yacu arumvikana, ivyo dusaba birumvikana. Mugabo kandi turakwiye kujana imbere y'Imana dufise umutima wo gushaka ko ivy'Imana igomba aba ari vyo biba. Ivy'Imana igomba aba ari vyo biba. Imana irashaka ko tugenda imbere yayo dufise umutima yuko atari twebwe ariko ivyigomba ari vyo biba. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nimwasenga muvuge ngo ubwami bwawe buze, ivyo ushaka bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo turakiye kwegera Imana dufise umutima yuko ivyo ishaka, ubwami bwayo, ishaka ryayo aba ari ryo riranguka. Ntitugende imbere y'Imana tuyitegeka umengo tugomba kwegera mu vyo dushaka muri direction zacu. Oya, tugende imbere y'Imana dufise umutima wo ivyigomba ari vyo biba. Rero nayo masengesho ashobora kugira ubushobozi, aho nayo masengesho Imana ishobora kumva. Ni ukuvuga ngo twavuganye yuko dukwiye kwegera Imana dufise umutima wo kwihana ivyaha, dufise umutima wo kwezwa, wo nimba twaracumuye yuko dukwiye kwihana tugatandukana n'ivyaha. Kuko umuntu wese yegera izina ry'Uhoraho akwiye vy'ukuri kwihana. Umuntu wese yegera izina ry'Uhoraho akwiye kubaho ubuzima bwejejwe. Ikindi cya kabiri, dukwiye kwegera Imana nabuze dufise umutima wo guharira abatugiriye nabi. Dukwiye kwegera Imana kandi dufise umutima wo guca bugufi. Ni ukuvuga ngo dushaka ko ivyigomba aba ari vyo biba. Turakwiye kwegera Imana dufise umutima wo gushima, utidodomba, dufise umutima wo kwihesha icubahiro muri vyose. Ayo niyo ma attitude canke izo nizo nyifato dukwiye kugira mu mitima yacu, kugira ngo amasengesho yacu yumvikane, amasengesho yacu agire agaciro imbere y'Imana. Murakoze cane. Nabatumirira kugira subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro n'izindi nyigisho zizobandanye zibashikira. Hama nkabasaba ko muzisangiza n'abandi benshi kugira ngo dufashanye mu gukura mu buryo bw'impwemu no gutera imbere mu migenderanire yacu n'Imana. Imana ibahe umugisha cane. Murakoze.